Karibu mwese barundi barundikazi mu mihingo itandukanye y'igihugu muriko mugerageza kwinjira muri space. Ndababona mwese abamaze gushika n'abandi bakiza mubandanye gushika, mwihangane turiko turarondera umutumire wacu nawe si uwundi mwamaze kumubona, ni umushingamateka Agathon Rwasa. Ivyo tuyagako mwabibonye, mugume mwihanganye. Muriko muranyumva? Uriko aranyumva araduza ukuboko, uriko aranyumva araduza ukuboko, uriko aranyumva araduza ukuboko. Okay, good, okay. Okay, ndababona, good, merci. Ndumva ko umuntu nyumva, mwihangane kunyene gatoya, umutumire tumuzane hama bamfasha kwakira abantu, abamfasha korosha canke gufasha kino kiganiro ntibaraza. Arashika karibu Rei, mwakire Coste Mugisha, mwakire Coste dutangure. Mugisha na Rei mwabonye Coste Mugisha na Rei node niba unyumva urashobora kuvuga. Uranyumva Gakingi? Yego ndakumva. Okay, Mugisha naje ndahari ni sawa. Murakoze, twari tukirindiye umutumire wacu nk'uko mwamaze kubibona, ni umushingamateka Agathon Rwasa. Nk'uko mwamaze kubibona kandi tuyaga ku bijanye n'akazoza ka politike mu gihugu c'u Burundi, mu gihe bimaze kugaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukumira abatavuga rumwe nawo. Tukaba twashimye gutumira umushingamateka Agathon Rwasa kuko azwi nk'umwe mu batavuga rumwe na CNDD-FDD ahambaye, nawe akaba aherutse gukumirwa mu runani bariko bitegurira guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD. Muri kano kanya turashobora kwakira umutumire wacu Agathon Rwasa akaramutsa bariko badukwirikira. Murakoze cyane nyakubahwa umushingamateka Agathon Rwasa kuba mwitavye buno butumire bwacu. Vyamaze kugaragara, vyamaze kuboneka ko musa n'abakumiriwe mu vya politike uno musi. Ntitugaruka cyane kuri kahise, ariko kahise nako karatwereka ko kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi yagumye igerageza kwigiza kure uwo wese asa n'ufise inguvu mu vya politike, mu gutinya ko hari uwundi muntu yoza ahiganwa n'uwo mugambwe. Tugarutse kuri mwebwe muzwi nk'inaribonye muri politike, mukaba muzwi nk'umwe akomeye cyane aza bwa mbere mu batavuga rumwe n'uwo mugambwe wa CNDD-FDD. Ariko nk'uko namaze kubivuga, muri kahise kuva CNDD-FDD ishize ku butegetsi yagumye igerageza kubakumira gushika uno musi. Arivyo vyatumye dutunganya kino kiyago, aho twovuga ko kazoza ka politike mu gihugu c'u Burundi gasa n'agacumbagira canke katagira kazoza. Rero bikaba vyamaze kuboneka ko musa n'abakumiriwe cane, dufatiye biherutse gushika aho hari havutse urunani rwa politike, urunani rwitwa urunani Burundi bwa bose, rwari rurikiyemwo imigambwe ine ariyo FODEBU, FEDES, CNDD na CODEBU. Ku bariko badukurikira tubibutse ko urunani rwari rwavutse igenekerezo rya 13 kwezi kwa 12 mu mwaka twari turangije 2024. Inyuma yaho, inyuma y'imisi ine, igenekerezo rya 17 kwezi kwa 12 mu mwaka 2024, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martin Teretse akaba yaremeje ko urwo runani rugiye rwemerewe n'amategeko kugira rukorere ku mugaragaro mu gihugu c'u Burundi. Ariko ico gihe abanyagihugu bakaba baragize ivyizigiro bidasanzwe mu kubona ko urwo runani rushobora kuzana impinduka mu gihugu c'u Burundi. Ariko
ivyo vyizigiro biba vyamaze umwanya muremure kubera ko imbere ko umwaka tuwurangiza, imbere yuko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane tuwurangiza, ah, intonde z'urwo runani zose zaciye zankigwa, urunani rurakugwa ku ntonde z'abajenama b'amakomine n'abashingamateka, bikaca bigaragara ko urunani Burundi bwa bose rutakigize amahirwe yo kuja mu matora twimirije, amatora agiye gutangura mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Nibi rero abantu bamwe batanguye kugira amakenga bati none ko urunani rwari rwashitsemwo uwo twovuga ko ari inararibonye canke agiye kuduserukira mu vya politike, nawe akaba asa nuko ahejeje kwigizwa inyuma, kazoza kagiye kuba akahe. Nyakubahwa umushingamateka Agatongwasa, mwakiye gute kubona mwankiwe kuja mu matora muciye muri uru runani? Inyuma yo kwankirwa nizahe zindi nzira muba muriko murakoresha kugira bikunde mwitabire aya matora? Bizokunda ko muyitabira? Hari izindi nzira muba muriko murakoresha? Ico nico kibazo ca mbere numva nobabaza kugira tubandanye kuyaga muri kino kiyaga. Murakoze. abandi bashasha bazoshobora kwakira ikiringo caraheze, ariko naho biri uko bire n'abakumviriza yuko iyi ni intango ntitarikiriza intango, kubera yuko ikibazo intwaro niyo kiravyifatiwe nuko aho kurondera neza y'igihugu ikarondera kugishyikiza no kugishikira bikiragira mu nzira kubera n'iberuka abanyagihugu bagira igihe bitandukanye kubera ko abanyagihugu babuze ifatanyirizo uburenganzira bwabo, bino bakabirondera mu yindi nzira. Sibavuga ngo nikazoza ka politiki ibintu bigereranya n'ivyabaye kera tuma muri umwami Salomo amaze gutaha ntahure bati burya rero bwenzopfa abantu bakwibuka guzakugira mu bantu mwafati gende kimozozi wawe siporo bagenda arondera abo bahoze birwana kwikukira bato bawe nawe bikabamarura ahubwo gusubizaho yababerera baje ababwira mu majambo mbere yakuze cane gose iyo kandi nubwo agiye kurondorereza rero ububishara ni kuvuga natwe ivyo reka nakwega vyenge nkuko yatwisubira barakoze bati ngoda ufise mu rugo rwa Yesu nubwo ariko barashobora wasanga Israeli bacise muri miryango cumi n'ibiri kumwe n'uburanga ariko yitwa Israeli ibintu sigaye nayo bagiye by'ukuri ugeze hamwe kandi uburenganzira kuko abanyagihugu bategereje gutora abaturage gushikiriza ibintu bavuga kandi cyo si ikintu cyo gushima abantu buryo abatora bishaka ngahe kwigandira ubunani rero miliyoni z'abatungo basigaye ubona yuko igihugu vy'ukuri kigeze kubandanya bafite kandi ntabwo ari kuza kivuga sentare bayishizeho itegeko itorana ejo n'abongere baba batsimanza turabituye turabinakira ibyo novuga muri bya leta. Murakoze cane nyakubahwa umushingamateka Agatongwasa, muravuze muti kazoza k'Uburundi canke kazoza ka politike y'Uburundi kari mu minwe y'abarundi bonyene, badakwiye kuguma bareza amaboko babona ibibi CNDD-FDD iriko irakora muri ibi vyo kunyuruza abantu n'ibindi, kumbure turabigarukako mu nyuma. Akabazo canke umwihwezo nagomba ko dusangiza nibijanye n'amategeko kuri ibi bintu vy'urunani biriko biravugwa gutandukanye, aho nk'uno musi mu mugwi ujejwe gutunganya amatora biciye kuwurongoye Prosper Ntagwamiye yabagirije mwebwe ko mutategerezwa kuja muri rurya runani kubera ko mukiri mu mugambwe senere uno musi mutonda mu nama nshingamateka nk'abari mu mugambwe senere, ariko nari namaze kubivuga ko tutaza gusubira cane muri kahise. Benshi abarundi nka bose barabizi kuntu twovuga ko mwatswe umugambwe mwari murongoye senere, ariko uno musi tukumva umukuru
w'umugwi ujeje gutunganya amatora avuga ko mwebwe mwakuwemwo kubera ko musanzwe mukiri abasenere musanzwe muri uwo mugambwe mukaba munatonda mu nama nshingamateka nk'abasenere. Iki kintu naco mubivuga kwiki? Hari ubundi buryo mucamwo mugasaba kubandanya murongoye umugambi wanyu senere, yoba yabaye nk'inkebuzo Prosper Ntagwamire yacishijemwo mu kubabwira ko mukwiye gukerebuka, reka ndabivuge nk'uko nyene murababarira, mukwiye gukerebuka kugira musubirane uwo mugambi hama mwitabe ayo matora. Mubisigura gute iriya mvugo y'uwurongoye umukuru wa sena? Senere kumvikana nyene kugira ngo ivyo sigura bifashe amashingamateka mugambwe senere amashingamateka n'igihugu c'ubuganga ijana na mirongo itanu na kane y'ibwirizwa shingiro yuko umushingamateka umushingamateka arangura iryo gihugu arangura ibanga ry'igihugu arangura ibanga ry'ubuganga ikintu cose kigenda n'ubuganga nanoneho muba mwigeze mwumva inama nshingamateka bashashe senere harimwo mwabumvise mu makosi y'ukuminari hari inama seminari yagizwe n'abasenere bonyene ukuri bw'ubugizi ivyatsi no kwirengagiza amategeko yanditse bishaka kuko bihagaritse nta gikorwa ca senere nakubiyemo mu kwezi kwa cumi na kumwe habaye ihagarika y'amezi atandatu yaheze mu gihe kubera tugize ngo urabikishije yuko rero umushikiranganji yaciye atanga amategeko hose mu gihugu umusenere bazobona nubwo w'umugabo canke hageze ngo agira kuri cyose ca politiki z'abafrika bagatanga kandi kugira isuku ry'ubugabo c'igitoke ariko mirongo ibiri na bitandatu umwaka uheze mirongo ibiri na yagiye umushikiranganji w'intwaro y'ubugati kumenyesha ko tugomba ikoraniro kuza ry'umugabo kugira ngo barye kugana amatati yarahari yari ayo matati atewe n'ubutegetsi nyene kandi kandi yaciye yishyura yemerewe yihutira kw'ishuri yishyura yanditse ingingo yiwe yo guhagarika ibikorwa by'umusenere ituravaho bibandanye gushika uyu muntu twende kutubwira iyo ngingo yo guhagarika ibikorwa umushikiranganji yigeze bya senere Kuta vya senere n'ubu ntawe bamwigiye canke abo bandi bose nimwumva yuko ibintu biriko birabandanya no kwandika amacete gusubira bose baruciye bakarumira kandi urigeze avuga canke rwahane bari kugira kuja vya senere gushika uno munsi bamwe bo bihagararako cane kuko ubu ntawe babwira ngo ntibashinga amateka nyina nico yabereye ingozi itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu mu bashinga amateka bivuga n'abashinga amateka ba senere bari bafise uravye amategeko ya senere uko yari bafise uburenganzira bwo kuja nama kaminuza rero yitirirwa abaduremukira kuba ayo bashinga amateka biriwe manasiyo igihugu cose manasiyo kwaba mu gihugu cose yari ifise igikorwa kimwe vyiga twumva umwe wese umutekano w'senere mugabo utunganye simubiri musirikare ijanye igipolisi abantu bindi barapfuzwe akabiri abantu bafunzwe benshi yafashwe abantu baduze bavuye Bujumbura ntabwo ari kubaho garama kugira ngo igipolisi muraba zabaye kugaragara ko bari abantu bari bafite uburenganzira bwo kwitwa bamwe n'abamutegeka amategeko yevuga iyo bagatora batora kumaze kubanga tegeko kubera kugira ngo uyu muntu wese harabaye kurwaruka kabisanga mu migambi ishangiriya barabaye ibindi migambwe ahubwo rero nagendere rero cini buri wese wewe n'abagambwe uburenganzira bw'isoko yacishwe kumenya ngo ntakari uyu utega itungambwe iyo senere yabo iyo senere yabo na dosiye badusabye kuko ntawe ufite kubigenga abantu bamenye baje abo bamiye cyangwa kutwakira mu kintu nani rutanze abo rushinzwe kubata aba ibiraba abo bamenye
biraba n'umukozi n'umwe uburenganzira bwacu buba bijanye n'amategeko. murakoze cane muti intwaro hari uno munsi yavuye mu vyo twita nk'inkinamico canke buyo mugaca mubwirwa ko muvuga muti ibiriko biravugwa canke bikorwa harimwo n'ayo majambo ashikirizwa n'umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora Prosper Ntagwamiye bisa nk'ivyo kutujuragiza canke inkinamico yateguwe n'uwo mugambwe. Hari akabazo rero kamwe nshobora kubabaza kumbure nico duha ijambo abandi baba abateguye kumfasha gutunganya kino kiganiro canke abariko badukurikirana. Mwamaze kuvuga muti kazoza ka politike mu gihugu c'Uburundi nta nyishu ihari umuntu abona yotanga. Mu nkundi rero ndababaze kano kabazo ka nyuma biramaze kuboneka uno musi niko biri mwamaze gukumirwa muri politike niko twobivuga mwamaze gukumirwa muri politike gushika ku kanyuma mu gihugu c'Uburundi. No musi muri abashingamateka ariko ejo ikiringo gisa n'ikigiye kurangira. Kazoza kanyu muri politike mugiye kwibandanya gute? Mwamaze kuvuga muti kazoza nuko abarundi bakwiye kumenya ko kari mu minwe yabo, ariko mwebwe nk'abari kw'isonga ry'abatavuga rumwe na CNDD-FDD ry'abatavuga rumwe n'intwaro iri ku butegetsi mugiye kubandanya gute politike? Muca mugirwa ko mugira n'ico muvuze kuri ibi bintu, mbega ukuntu mwagumye mukumirwa cane ntimurabona ko ari integuro yoba yarateguwe kera cane mu mugambwe CNDD-FDD munafatiye kuri aya majambo yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo aho yavuze mu mwaka uheze w'2020 hari mu mwaka w'2023 mu kwezi kw'indwi ari mu ntara ya Ngozi avuga ko mwebwe yabasavye mwebwe kw'izina rya Agathon Rwasa yabasavye nk'abarongoye SNL ko niba ivyo mwagwaniriye mw'ishamba bisa n'ivyo CNDD-FDD yagwaniye mwokwishikana mu mugambwe CNDD-FDD. Iriya mvugo muyakira gute? Iriya mvugo ntiza yerekana ko ari ibintu vyamye bitegurwa umenga uno musi bigiye gushirwa mu ngiro mu gihe tumaze kubona ko umenga kazoza katagiye kuba keza muri izo nzira za politike. Murakoze. Uburenganzira bw'abanyagihugu nibaza yuko numva ntagiye muri CNDD-FDD ejo gushira ibintu maze nk'imyaka ibiri bafasha abantu ikibazo kibahoza cyangwa gahinga bari kugira ngo twongere yuko igihugu gitwarwa neza twongere yuko ubutungane buba muri banki twongere yuko abantu bangana tubana n'ikinono cyangwa tukabona amarongo icyo tubona ni uko za CNDD vyimura ndetse yagushinga cyotera abantu benshi ibyo ndumva hagati y'ubutware hagati y'ubutegetsi kugira tuvura icyo yatunze n'ivyo abananya kuganira vyiwe gusa murakoze cane mbandanye kubashimira mugumane natwe muri kano kanya ndabibutse ko ikiganiro gifatiye kuri kazoza ka politiki mu gihugu c'Uburundi mu gihe abatavuga rumwe na leta iri ku butegetsi CNDD-FDD babandanya gukumirwa mu buzima canke mu ntunganyo y'igihugu c'Uburundi. Iki kiganiro rero namaze kwivuga gihagarariwe na Reynold Butari na Daniel Mugisha nibo bariko bamfasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ikiganiro kibandanye kigenda neza. Kumbure nabo barashobora kuba bafise ibibazo canke intererano ku mutumire wacu umushingamateka Agathon Rwasa. Ndabahe ikaze babaze ngirwa ko ndabibutsa ko iki kiganiro abamenyeye amaspace amara umwanya muremure ikiganiro c'iwacu nikiza kumara umwanya muremure umutumire wacu yadusavye ko ikiganiro giherana kimara amasaha abiri kikarangira igihe c'isaha 3 za Bujumbura, bisigura ko abariko bamfasha gutunganya kino kiganiro barumva ukuntu baza gutanga umwanya mubaza kuba bazi ibibazo canke bafise intererano. Reynold karibu, Umugisha karibu, murashobora gutangura niba mufise ivyo mubaza canke muterera. Ego Kingi urakoze cane ndaramukije umushingamateka Rwasa yemeye kwishura apere yawe hama nkibutsa abantu yuko
je ku bwanje mvuga nti umuntu wese yagize ico akoze mu gihugu c'u Burundi yaronse amabanga ayo ariyo yose influence ku buzima bw'abanyagihugu arakwiye kuza akishura ku bibazo abanyagihugu baba bafise hama abumviriza bagakuramwo icatsi n'ururu. Rero mu kuyaga nari kuri kijya kibazo nyene wari umubajije uti ko CNDD ivuga ko mwagwaniye bimwe ivyo bimwe bavuga nibihe kuko benshi bavuga bati Paripe Hutu yari umugambwe canke umuhari ujejwe guhonya abatutsi. Abantu bakavuga bati mwebwe muje ku butegetsi muzoba muje kubahonya nta nkeka. Hama bakaca bavuga bati ku byabaye muri 2004 ko banyamurenge ati FNL yonyene yarivugiye ati ni twebwe twabigize bajya abantu ni twebwe twabatemye kandi ngo twaba twabatemye kuko ari abantu b'ubwoko bw'abatutsi atakindi tubahora. Ivyo hari ico mufise mu bivugako kubera yuko imyaka yose umuhari wabaye mu rugamba n'abagize ateza ugendana n'ahandi King inyishu niziko zirasohoka neza sindi ko ndamwumva neza kiramwumva biteguranye n'abo batumbereye rumenya basa nta mahoro ntabifisemo hanyuma ureba nawe avuga ngo yarabikoze mwiyicira icaha ndagikoze ntiwagihanirwa abaye icyamana kibi ntabwo bashatse kubitwikirira nabo byubatswa abari nicyo nari gutuma ikigo rugamba twari turi urashaka twari tukigerereza nta ntambara zabaye ku musaza abatutsi bari bahari ku musaza n'abakristo nabo bayifite n'abaciye ahubwo akayira natwe hariya ruguru bakaja mu misozi batakirwa basubijwe iwabo biciye inzira yo kugana rero ibyo byo guhonya abatutsi byo kugira ngo iyo ideology iyo mwomenya kandi mwokwibuka yuko umugambi utari kuwishima icyo wasaba leta ari uko haba kwicarana mu biganiro nabira hamwe twahise bategurira hamwe tuzoza icyo nabyo intwaro yari ihari aho haciye hambaye icibiro c'ubu mu 1984 niba icibiro yo gushiraho ishami rya gisirikare yaciye itangura 1980 kibazo guhonya abatutsi barishaka bakaze kuza kudungura muri 2008 ntabwo bavuze byinshi nyine bavuze byinshi jewe ndagira kubwire yuko intumbero y'urugamba rwa Tribune munsi y'intumbero ya CNDD n'icyo menya jewe umwaka namaze muri UNSR ntabwo bwongetse bwahabaye mugabo murazi ubwongetse bumaze kuba mu nzego z'inazi amadosiye batumeye aba FNL barimo n'abasenere barimo n'abaki ikumira kandi abanyuruzwa n'abicwa nta senere se n'uruhara cyo bagiye guharanira ababituta bagenda iyo baca nta nama twagize bagiranye nabo biranatangaje n'abademokarasi bahereko basoma n'umusabikenda zuba ari we wese muganibaza yuko akeneye abantu baguma muri ibyo bintu bumva babonanyana biba bikema niboga yuko Uburundi n'abarundi n'ubwo abantu bose icyo umuntu akeneye n'ibintu umuntu akeneye n'ibyo umuntu akeneye n'ibyo n'umugabo akeneye n'ibyo n'undi wese yigeze kurundi ubwabo niko kwa ivyo nsigaje nigeze nemera nabigeze nkora ibyo byose bijamo nta n'ibyo nzoshikira murakoze mfise sinzi ko mutwumva King yego ndaramukije umutumire wacu nyakubahwa Kizigenza Munyamugayo umushinga amateka gatogwasa je mfise akabazo kamwe akandi ndenza ko n'inkebuzo y'abantu turi kumwe mu kiganiro nkuko we wabivuze mu ntango we King umurundi akabazo kambere no baza nyakubahwa Kizigenza Munyamugayo umushinga amateka gatogwasa nabo arabizi ko abarundi sinzi benshi bamukunda kandi bamwiteze ko byinshi uyu munsi ku kibazo bamubajije ati none mubona kazoza kanyu cyo k'abarundi mu bya politike kameze gute kagiye kugenda gute uko yishuye nimba navyumvise neza kuko amajwi yagumye aje kagorika yavuze ati nta kazoza abona muri politike y'u Burundi
aho none ganyakubaka izigenza kumenga usa n'uciye intege abarundi. Hari aho bakubajije ati none hagiye gukorwa iki kindi ko ibi vyanse bakuye mu kuri runo rutonde rw'urunani Uburundi bwa bose. Nagira mwo tubwira ati nubwo biruko murantunga n'aba ntavyumvise neza ko amajwi baguma acikagurika. Niyo aba yacishuye kumbure ntwacumva aragisubiramo kuko hari aho vyagira acikagurika. Ati nubwo biruko abarundi muri ibi bihe je no kwita ko bitoroshe bakwiye kwitwara uku bakabikora uku kugira ngo bahangane n'uyu muntu atari mwiza abangamiye abarundi. Gutyo vyofasha ba barundi benshi muzi bakunda kandi bakurikira ko bamenya umurongo bafata nuko bitwara mu gihe mwibihe bitoroshe, kuko muvuze gutyo hari abantu baza guca bajuragirika kuko bumva ko atakazoza kahari ku barundi, abandi bagafata inzira zidatomoye kumbure bivanye nuko batarose inyishu ikwiye ku kibazo cabajijwe kingi yabarije abarundi. Murakoze. Hanyuma ico navuze nongera ko nikijanye n'intumbero y'ikiganiro nkuko kingi yabivuze, nuko uyu munsi ikiganiro kifise intumbero imwe rudende y'ibijanye n'amatora y'umwaka twimirije wa 2025 twarabinjiye mu kwanza murantunga werekeza muri 2027 ku matora makuru y'igihugu. Hari abantu ushaka kwihenda bakabaza ibibazo kumbure bidahuye n'intumbero y'uyu munsi, mutubabarire kuko uza kubaza ibibazo nk'ivyo ashobora kwakwijambo kandi nta marangamutima z'ababayemo kubera ko muba muriko muratubihiriza ikiganiro. Murakoze. Turiko turumvikana? Yego. Nahejeje kubaza ribaza ko nyakubahwa kizigenza yo kwishura. Yatanguye kubishura. Ikibazo mubajije yo kazize ko bigorana bahise ataguye Burundi akunda marumaya ya dole de nyene haje kuti bayi zigenda zagera para hadatsi icondo cy'umuntu Ego ko isi nibabaga reka kuba abanyamiganga nibareke gushyira mu ngiro amategeko adafashe nibareke kudutoreza abantu badendereza ngo baremere none se niba ko bahagarika cy'umuntu urabe yuko bashaka amatora nitwa ngo muri demokarasi ya demokarasi zabaje numva nta bishiro munaba rundi kuvuga ati ubu rero tubona ko aba batware bacu bashaka bana barotereye nuko babereka yuko ibintu byahera ibyo kuvuga ngo bagomba gushyira basubira sage ntugahica amategeko ibyo kuvuga ngo bagiye gutora bagiye gutora imyaka 20 isaho kandi twabonye ubunyongezi twabonye iko tubona umunsi turimo gutora abantu bandanye kandi bishaka gutsimuza ndanye gutsingira mu bukene ndanye gushira mu rero bavuga bati umenye n'abagutsi yawe nako biratahuritse. Urakoze cyane nyakubahwa mushinga amateka Agatongwasa mugumane natwe kumbure abari kubafasha gutunganya kino kiganiro bamaze kubona bo turi kumwe bamaze gusaba ijambo canke biteguriye kugira ico bashikiriza bakabaha akanya. Reynold murashobora gutangwa guha ijambo abo turi kumwe ariko mu nkundire ndabibutse ikiganiro cy'uno munsi ko gihagaze kuri kadoza ka politike mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abatavuga rumwe na leta iri ku butegetsi CNDD-FDD bari kubakumirwa tukaba twatumiye umushinga amateka Agatongwasa nk'umwe aza kwisonga y'abatavuga rumwe na CNDD-FDD uno munsi yamaze gukumirwa muri ayo matora tugiye kujamo. Ndabibutsa ko no munsi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD urwego rw'igihugu Reverend Kuriyo yamaze gutangaza ko hari ibice hari amakomine ta wundi mugambwe wemerewe kujaho kwiyamamaza canke kwitoza atari CNDD-FDD. Murakoze rero mubandanye.
guha ijambo abadukurikira ndabibutsa ko ikiganiro gisigaje isaha imwe kugira mumenye ukuntu muha umwanya abo bantu kubera ko umutumire wacu gusavye ikiganiro kirangira isaha 3 zo mu Burundi bivanye n'ibindi bikorwa ashobora kucaja murakoze. Je nta bantu mbona basavye ijambo twakire Edi Michel hamwe na Ndiku John hama bagerageze kuba sharp hama King urabe micro kuko ntitumwumva neza Gwasa sinzi nk'abandi nimba bariko baramwumva kuko je numva bikatagurika cyane tugerageze kuri question ya sound igende neza kugira umuntu ashobore kumva Edi Michel rwose amajwi ntameze neza ni kugerageza kuvyumva uko nyene ahubwo ico kibazo namandana cumva keshi mu butumira ronka amajwi ntabameze neza nibi niyo abatwumva yarakugira impamvu ariko amajwi muri rusangi amajwi y'umutumire wacu ariko asohoka neza connection yiwe imeze neza sinzi ikindi kibazo cyo bacabigana mwakire neza amajwi antuka ngaha kuri Twitter je kubganje sinko ndavyumva neza ngira James Ngorane reka twakire Edi Michel karibu mushikirize iciyumvira murakoze cyane Renaud murakoze cyane namwe King mwatunga n'iki kiganiro no mwaka mwiza kuri mwebwe na Honorable Gwasa hanyuma nivyo Renaud ntiwihenze amajwi ya Honorable Gwasa ntiyumvikana ikibazo canje Honorable Gwasa mwarumvise twese twarumvise byo umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yavuze yuko mwigeze kubonana abwiye ati muzi neza ivyo mwagwaniye ati mwiyegereze umugambwe CNDD-FDD kumusubira muhurira Abuja muri Nigeria akubwiye uko nyene ngo mwiyegereze CNDD-FDD munyimba bushaka kubandanya ngo muri umupolitisi alors kandi ntaco mwamwishuye none ubu mubona mwotwishura mwotubwira mumwishurire ngaha mubwire ico mwiyumvira kuko mubivuga kwiki Edi tugusabe mu byukuri iki kibazo uzanye ntikijanye n'ivyo twavuze uyu munsi iki kandi nosubiyemo ikibazo Renaud yavuze kandi nyishu yayirose ahubwo twagira dusabe nimba mufise nk'ikindi kibazo atari ico mu kibazo mugabo ico cyo urumva ko cabajijwe kandi ugarukanye vya bindi nyene twavuga ko bidusubiza inyuma murakoze ico kibazo gishigeze kibazo umugabo ntaco ngira numvise na mugabo ntaco nta kibazo merci abandi bafise ijambo bashobora kubadanya nimba atacu mufise muvuga bijanye n'intumbero y'umunsi okay murakoze cyane ndaramukije umutumire Honorable Agatogwasa ndaramukije King Renaud Daniel abarundi bose bariko baradukurikirana ndanabifuriza umwaka mushasha muhire wa 2025 muranyumva yego gose bona turabumva cyane okay murakoze reka ncagagure narakurikiranye rero ibyashikiye Honorable Agatogwasa n'urunani Burundi bwa bose ndabona ko uko umuntu urongoye seni yabisiguye yishimikije z'ya ngingo za Sandus bivuga ko kumbure gwa Honorable yarakiri mu runani CNL atararekuriye kwinjira muri urya runani rwa Burundi bwa bose rero iko ndabivuga nyarukije nashaka mumbarize Honorable Agatogwasa nimba nyumva nubwo tumva amajwi atameze neza Honorable Agatogwasa biramaze kumenyekana yuko CNDD-FDD amatora ategurwa nta gahunda ifise ntishaka guhiganwa ivyo birazwi mwarayibonye Honorable Agatogwasa mu runani amizero y'abarundi ndetse mwarayibonye ejo bundi 2020 none ga Honorable Agatogwasa ko CNDD-FDD biragaragara kandi abarundi bose babibona 100% CNDD-FDD iragutinya baratinya ko Honorable Agatogwasa yo kwitoza ashobora gutsinda 100% kandi bamwe twarabibonye nusome temwe 2020 bamwe aho twarabibonye nuko bagize bakaramvesa amajwi none rero uno munsi Honorable Agatogwasa ntimubona ko ivyo muri ko murashaka kwinjira mu matora CNDD-FDD ntibishaka none uno munsi Honorable Agatogwasa nkuko nabandi kumbure babivuze sinuko sinzi ko numvise inyishu
inzira ishoboka hari abavuga ati mbega hoshobora kuba revolution hoshobora kuba izindi nguvu za gisirikare honorable Agatogwasa mu gihe hotegurwa inguvu za gisirikare ico kintu muragishigikiye muremeye ko haba revolution mbega nimba mwa muyemeye yoba pake voix canke pake mwaye kugira ngo bikunde Uburundi bushayuke sino murabona ko igihugu kigeze hatemba murakoze kumpa ijambo nico kibazo canje Kingi sinzi ko muri ku murongo turi ku murongo Daniel turi ku murongo mumbabarire cyane ku bijyanye n'amajwi muko muravuga ko amajwi y'umutumire wacu umuteko yumva neza kumbure biravanye n'ukuntu twateguye ikiganiro nicyategeza guca kuri umuhora ariko tuko dukoresha ubundi buryo kugira ikiganiro tugisangire twese no muhora kumbure mutari kumumva no majwi muraza kwihangana amajwi ariko arabikwa ico bita enregistré mu bundi buryo kubera ko namaze kubabwira umutumire wewe nta kibazo afise mu vyerekeye connection yiwe imeze neza cyane amajwi ariko arasohoka neza cyane mutari ko muramumva neza gahanye muraza kwihangana basi Kingi uzura duhariza imbere y'inyishu yatanze kugira dushobore kurobondisa kuko nk'ubu Edi yapojeje question Daniel amubwira ngo iyo question yari yishuwe kugira n'abariko barumviriza bashobore kuronka basize unyishu Edi Michel yagarutse umutumire ari hangana gato y'amasigurire Edi Michel yagarutse ku kibazo canke amajambo yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD Reverend Kuriyo aho yashikiriza mu mwaka wa 2023 ari mu ntara ya Ngozi avuga ko umushinga amateka Agatogwasa yamusavye kwishikana mu mugambwe CNDD nimba kuko ivyo bagwandiye ari bimwe umushinga amateka Agatogwasa umutumire wacu no munsi yishuye ashikiriza ko ibivugwa na Reverend Kuriyo bitamuraba Reverend Kuriyo amayashikiza amajambo ko yimviriye hama yasozeye avuga ko ivyo CNDD yagwaniye n'ivyo Paripehutu FNL yagwaniye yari yongowe na Agatogwasa ataho bihuriye bidafitaniye isano acagirwa ko atanga akaruriro k'abantu birirwa baranyuruzwa no munsi igihugu aho kigeze mu by'ubutunzi kigeze habi kw'ivyo vyose umugambwe wiwe utabibazwa donc mw'ijambo rimwe ko CNDD ifise mabi yagira akora gushika aho yishikanye igihugu yuko ivyo bintu rero vya Reverend Kuriyo bitamuraba hariho abanyandikiye bati inyishu ku bibazo vyanje vyerekeye vy'abanyamurenge no kuri ideoloji yo guhonya abantu umutumire yo bari yishuye iki nakumbwira nzi ko wavyumvise rero nukuri jewe numvise ibintu bicagaguritse gusa kugira ngo dukoreshe umwanya neza Kingi reka dukore nko nyene Kingi yavuze reka ndabacira ku ncamake Reynode mbwana amaze kubabwira ikiganiro mashaka cyumviza mu bundi buryo kiho kiraba enregistré ariko reka ngiriwe ko nivyo Kingi ivyo yavuze umutumira wacu yavuze ko ivyo vy'abanyamurenge atabibazwa ho barabaye ivyo bita nk'ama manipulation uwabikoresheje muri vya manipulation yo bibazwa yuko Paripehutu FNL yararongoye itigeze ija muri ivyo bintu vuga kwita by'ubwicanyi by'abatutsi nk'uko benshi bamwe bavuga ko Paripehutu FNL yari jejwe canke yakoze ihonyabwoko mu vy'abatutsi yatanze akarorero k'intambara zabaye mu za Musaga hari abatutsi aravuga ati nta mututsi n'umwe yigeze agira ikibazo canke ngo Paripehutu ngo birare mu batutsi babice aravuga ko ivyo bintu byari bijanye na manipulation politique kandi vyobazwa uwavyemanze ko wewe atigeze avyemanga mu nkundi rero tubandanye na Michael Ndiku John nyakubahwa mutumire Agatogwasa Ndiku John nk'umurundi arabajije ati mwamaze kuvuga yuko akazoza ka politike kari mu minwe y'abanyagihugu ati none muri ko muraraba CNDD ko idashobora kuva ku butegetsi vyoroshe bikabibonekana ko umenga aho bagezweho inzira za gisirikare izi nzira za gisirikare mwebwe murazishigikiye murekuze navyo shimura ko
subiramo Yego. n'abandi bose bashobora kuba icyo bavuga ni uko igihugu kirashobora gutozwa imbere n'abagitwara kuko gishobora gusubizwa inyuma n'abagitwara munsi ingorane igihugu kiri ntiziva ku banyagihugu ziva ku bategetsi ikirabyi kirakiriyeho si ingorane ziterwa n'abanyagihugu ni ingorane ziterwa n'abategetsi ingorane ziterwa n'ingene abatware ubwanya iby'igihugu abanyagihugu rero uburenganzira bafise bwo gutwarwa n'abababara n'abababaye gutwarwa n'abantu babitwayeho ubwo ni uburenganzira twigeze tubivugira kimwe uyu mukuru w'igihugu dutwara sinibuka ko hari ku bijyanye n'ubutungane ariko arerekana yuko federasiyo y'ibitanga intwaro idashoboye kugira idashoboye gukingira ineza y'abitwara abanyagihugu bafite uburenganzira bwo kurwanya kugira ngo uburenganzira bwabo kandi rero izo mubwirizwa shingiro ku ngingo ya 19 baravuga yuko amasezerano mpuzamakungu cyane cyane mu kwerekeye agateka k'abantu mu Burundi bwabwiye ko igikumu ayo masezerano ari mu mategeko y'Uburundi rero icyo no kwishura kujo abarundi nibasome amategeko barabe ibyo bafite uburenganzira hanyuma biharanire uko bigenza ubumenyi ingene babigenza bamaze kumenya ibyo bafite uburenganzira mugabo ibyo utazi uba guharanira ingene rero bavuze ati mbega inzira ishoboka ni revolution irashoboka ikintu cyose kibera umwanya wacu igihe abarundi bazobona ko bakeneye kugira revolution bazoyigira igihe abarundi bazobona yuko bakeneye gucwa gufundira buhoro bakiri mu gucwa gufundira buhoro uri kugenda bivana ariko ndabibona navuze nti twese mbona mu Burundi cyo kuri no bakunda mu Burundi iyo cyo kiwe ngo reka ari hasende dete ora hari n'amatora ya sende dete yemwe bahitana wabo n'amatora n'ubundi turi ku butegetsi bw'abandanyije kuko batwereka umwanya abantu amatora ariko baragira ngo nari nkinamico gusa niyo mpamvu mvuga nti barundi ni bakwiza kuraba bagasuzuma bakagira evaluation rumari yakabiri bandanye cyane akoze Rey canke Mugisha murashobora kubandanya mu ijambo ababaza canke mugasoma ibibazo niba vyabonetse harababajije mu kwandika. En fait ntiwuguruye section commentaire king kugira uyugurure injira muri telefone wugurure space muri telefone section commentaire ica yiactive directement. Twuguruye iyi space. Oya winjiye muri telefone yawe ugaklika entrer dans le space iyi nyene iyi section commentaire ica yiyugurura. Je nivyo nagize hirya y'ejo nari kuri laptop hanyuma nta commentaire yariko ca ninjira muri telefone nyene ninjira dans le même space commentaire zica ziriyugurura. Sino uwundi yarasi ijambo yitwa Michael. Karibu Michael. Ya urakoze Rey. Ikibazo naringiye kubaza hari ukuntu mwacishuye ariko mucishura rimwe mukivuze ntabwo twigeze twumva amajwi yiwe acisobanuraho. Reka mbanze mbashimire kuri space ariko kandi njye ndi umunyamurenge nitwa Mfitumukiza Michael. Numvaga ibisobanuro sinzi uko mumwita nimba ari honorable Agathon cyangwa se uko mumwita ngenzi gusa izina rya Agathon. Nagombaga mbaze ikibazo nimba yakitwishura tukumva amajwi yiwe akatubwira byinshi abanyagatumba abanyamurenge bari mu Gatumba. tubasabe n'ukuri mwubahirize amategeko ya space kugira ngo tubakiriza rwose no ndagiye kuja ibibazo byaciye ngaha twavuze yuko tuvuga ku bijyanye ikibazo kijanye n'ivyo by'abanyamurenge yacishuye n'ubakizanye muri space mu by'ukuri ntibyari mu mategeko kusanzwe. Reka nkibaze gutandukanye nuko mwari mwabajije abavandimwe mwampaye umwanya reka mbaze ndubaha space yanyu kandi ndubaha n'umutumirwa nubahe n'umutumirwa murakoze karibu rwose Michael karibu mushikirize icyumviro. Yes yavuze ko aharanira kubandanya politike kuko mwabivuze ko agomba kubandanya politike mu gihugu cy'u Burundi kandi politike
ni ukugira ngo azane impinduka revolution mu gihugu, azane justice ubutabera, azane development economique social no guhindura ubuzima bw'abanyagihugu. Ni ikihe cizere abarundi bazamugirira gihe n'abarundi muzamugira ko mu gihe twebwe abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge tukimushinja ko hari ibyaha byakozwe bikorewe mu gihugu cy'u Burundi mu Gatumba kandi ashobora kuba yaragizemo uruhare? Guhakana ko atari we ntiyahakana kuko birazwi, dufite biranditse ndetse hariho n'ibisobanuro yagiye atanga mu nkiko avuga kuko atari we wari urongoye ariko yari mu babikoze, kandi ari umuyobozi. Twebwe icyo dutena compte c'est parce que tuzi ko yari arimo. Eske igihugu cy'u Burundi kizagira justice akirongoye mu gihe justice nawe imurondera ku byaha yakoreye abanyamurenga bica mu gihugu cy'u Burundi? Ikibazo cya kabiri kagira kiti eske mbere y'uko haharanira revolution cyangwa se gukomeza politike mu Burundi nta buryo yabanza clarifying cyangwa se kubanza kunonosora ibyaha aregwa ku banyamurenge kugira ngo bizamuheshe gukora politike mu gihugu cy'u Burundi neza atabindi aregwa? Murakoze cyane, kandi twasaba kuko atwisubiriza twishurira wenyine agatorwasa adakoresheje inyandiko, hatabayeho kuvuga ngo muriko muradusobera ngo yasubije. Niki kitwemeza ko ari we yavuze? Hani iyi space iri open, turanabashimiye rwose ko mwayizanye kandi mwamutumiye, ariko nimukora ibintu biri professionnel, naze dusubize twumva ijwi ryiwe. Uburyo ihakana mwe kudusomera ibintu adashobora kuba nta gitwemeza ko ari wahakanye, kuko ibindi byose aravyishura pourquoi verbalement, pourquoi twe mudusubiza ikibazo kuko mubaza ikintu ca politique iri muri future mu gihe tumubaza ikibazo c'abantu barenga 160 mukakidusubiza mwandika. Pourquoi agatorwa sataza ngo asubize verbalement kuko tunarushobora tumubaza mu kibazo nkuko twamubari kuko nta bamwandikiye. Turashaka ijwi rye nimba mutwemereye aze atwishura ico kibazo, atugaragarize icizere abarundi bazamuhereza mu gihe ashaka justice y'u Burundi kandi nawe justice hari ico imugomba ku maraso y'abanyamurenge. Murakoze cyane. Bana n'abanyamurenge ikivana n'ibitanyinuri kivana n'uko banzi, kivana n'uko bagendanye nabo, kivana n'uko bana nabo. Mugatumva mwabivuze mugabisubiramo. Ubwicanyi bwabaye byabaye inshuro zibiri, ubwa mbere muri 2004, ubwa kabiri muri 2011. Hose byagiye bigaragara neza ko ari integuro ya leta igakoresha abantu nabo irondera akazi. Ibyabaye muri 2010 abana bifisemo, ibyabaye muri 2011 abana bifisemo. Rero mugenzi Michael ivyumvuko sindabimutse ngo ndibitemeje gutemera ushaka urabireka mugabo jewe nafise n'abo banyamuri nafise n'abo bantu bityo bari muri 2011 abarikoze kiwe na leta ubwo bari basangiye kuko bari bafise icyawo bagamije kandi tukurahuya gushika uno munsi bavuze kera rwasekwa ko abanyamurenge bwagiye mubeshwa iyo leta nyene ikabakoresha ikakoresha abantu muri inkazi hirya no hino. Mugabo ivyo byose kubera iki? Burya mu kurondera kumenya cyangwa gushaka kuba mubakuzi bwakwirengagiza ivyo byakozwe na leta irondera gutwe kubasa, byakozwe n'abantu bicwa na leta irondera kubasa. Ivyo kubera buri sinagira amatohoza yiwe jewe widazibiye kugira abantu yiwe tunayishoboye no ushobora imwumva ikitima kuguma uyu munsi wewe nyemeza ngo uruhara mugihe ivyo nateguye kujya kure nabikoze nategeka aratomoye icyaha cyagirizwa n'umuntu umuntu yambonye mu gakumba icyo gihe nimba yovuga ati inama mwayikoranye na naka utuntu zoba nawe yarabaye atabaye beza kuko ibyo abantu bakuma ubucico cyangwa kirimo kingana gutya. Ariko byo nubyumve n'abandi bose babyumve. Icyo kibazo ndagiye n'umuntu asubira kukizana ikintu na gatonya baragifisemo bari twese barakubazwarera hanyuma space baruse baremwe banga amategeko y'ubwiza kugenda ngaho cyoshatse ubyumve ariko biri ikibazo murakibonera hagati. Michael, sinzi kumvise inyishu z'umutumire wacu ushinga amateka agatongwasa
numvise ariko ntabwo okay. Oui, Sinzi ko biza kuborohera kugira ngo muze kumpa ikindi kibazo kimwe inyishu sikirenze. zatanzwe n'umutumire wazumvise nyakubahwa Mike. Reka nongere mubaze kuko niba umutumire mwamuzanye, abarundi muramukeneye, natwe abakongomani turamukeneye, twese dukeneye kumubaza kuko niho tumuboneye, kuko nta bundi buryo tuzongera kumubona byoroshe, kandi uko mwamuzanye no kugira ngo agaragaze patriotisme yiwe nuko agomba kwisobanura ku bintu byose aregwa, ariko kandi byaba byiza muretse tukamubaza noneho bikaza kugenda neza. Sinzi ko wanyemera kamuze. turangize Mike kuri turiko kibazo tubaza abantu benshi bakeneye umurongo n'umunyarutsi. Okay. bijanye na sije turi No, kiri muri sujet parce que kiri politique. Why not? Reka mbanze ndabasomere ukuntu intumbero y'ikiganiro ntaco arabaza mugo, reka nibutse abantu badukurikiye hano ku intumbero y'ikiganiro ni ibijanye n'urugamba turimo mu Burundi rwa politique ibiherutse kuba byo gukura urunani Burundi bwa bose mu bazohiganwa mu aya matora twimirije. Intumbero y'ikiganiro babaza ni iyihe kazoza twagiye ubaza ikibazo ntugende kwidoga twakwimye ijambo. Ego nako namwibutsa gusa kingi hanyuma cabaza kugira ngo abo hanyuma baze kumenya intumbero y'ikiganiro. Murakoze cyane ikibazo abo hanyuma baza kubaza. Honorable Agatogwasa yaravuze kuko yaragaragaje uburyo ahakana ko atari we, ariko ibimenyetso byagiye bigaragara ko ari we nibyo byatumye atitaba inkiko. Nabaza ate se ko azi ko atari we, iwe nta kuntu ashobora kwemera akitaba inkiko akabiburana akabitsinda kugira ngo bimubohore gukora politike neza, ntacajerwa nimba yemera kuko atari we, kuko tuzi kuko na Nations Unies yasohoye ivyegeranyo byemeza ko FNL Parpehut cyangwa se FNL kandi yari umurongozi muri FNL, ibimenyesha bivuga ko ari we wari urongoye ibyakozwe ari mu Gatumba. Niki yishinja mu gihe inkiko zimusaba kwitaba inkiko, leta yari iriho ikamuryamaho, arashinja ko ari leta kandi mu bamuryamyeho na leta irimo, kubera iki adashobora kuja mu nkiko ngo dene yikure ico caha niba atari twebwe abanyamurenge tuzi ko ari Agatorwasi yatwiciye abantu. Areka arakwishura ibyo kumbwira ko nshobora guhakana ko atari we, n'umwana uzavuka mu myaka 100 azi ko izina rya Gatorwasi ko ari we wishe abanyamurenge. Ari kwishura reka okay. Iyi space yahinduye isura muri ko muterana amajambo kandi mu by'ukuri si byiza, reka babishure. Daniel tumereka kuvuga nituke mu nyongo yego turabumva cyangwa hari umuntu n'icyo bikintu rero ntabwo ishobora kubibaza. Nimba hari umuntu bari mu wese neza yafashe ku ngufu umukobwa cyangwa umugore wa naka, nagiye sinamutuye ibyo sishobora kubibaza. Nimba utuvuze federe ishe umuntu kanaka yamwesprotse kugira ngo ikindi cyaha rero ntamutuye ubwo sindabibazwa. Ibi rero bya umuntu ushinga ntaye niko ndumva izo nzego zose uvuga nta munsi n'umwe nahamagawe ntinya kwiga. Icyo rero tuvuga ngo wiki byanjyamyeho buretse ibyo nagatuye kimwe cyo mumenya ariko nuko kirewe nacyo mfise n'abanyamurenge ibyo byabaye nakubwiye muragira amatuhuza. Sometimes hari umuntu yavuze ngo ni ariko tukenera abikoze cyo cyandafite no abikoze murarondera bari barahaye bibabaze cyo atawe nagiye no bibaswa ikigirutseho nakubwiye 2011 mu kabare baragiye bica abantu intumbero ngo banyagirize yuko ari jewe nabikoze. Bamwe mu bakoze ibyo bintu nyuma y'imyaka gahe barakwemanga ingene babikoze ingene babipanganye na leta n'ikindi bitwa ukuntu siramunsi nabo ku radio sinovuga ngo twese kumumenya kuko narobetse ko bahavuye bamugandagura kuko urumva yuko urwo amaraporo si yose banyagirije ayo maraporo twebwe bayishe babone 2012 basohoye raporo ngo mwige kurafita yango abagwanyi muri Kongo muri ngo ndashobora ngo imbaho bimaze habo ngo biki
ibyo byose ukuri bari kumwe kandi ababikora bafite intumbero umuntu n'ibyo banyagiriza byinshi bikunde bose nabo imana icyo gihe yaragize imana benda batarabisohora none nabonana na bamwe mu bari babyanditse ndabereka iswaganye burimo ndanabona natwe kuba bari babahanye baravuga bati natwe tuba twagize amakenga ibi natwe twokweba turasohora raporo barasa amaraporo yose rero yasohotse ari ukuri iragenda rigakubwira nk'uko ibyo bigatumva bikiga iyo abantu bakora mu ma ONG n'abakundumane kandi tumaze kubonana bashitse mu gatumba mu ba mbere kugira amankete nyine bavuze bati n'amatohoza twagize nta ruhara na rutoyi twabonye rwawewe ivyo rero uyu ariko aravuga ngo amaraporo arabaho hose ibindi navyo barondera abayagize nabi bagwasa n'abarumanukira ngo gwasa uyu munsi inganda ziriko zirandikira muri Kongo gwasa ndafisemo uruharo abantu bandi bariko barapfa muri bo n'abanyamurenge bariko bariki murakoze cyane mutumire ababaje kino kibazo nibaza ko bamaze kuronka inyishu ikwiye mutumire yamaze kubishura niba mutamwumvise neza yabishuye ababwira ko ibyabaye mu mwaka wa 2004 ibyabaye mu mwaka wa 2011 byose ataruhara na rumwe yabigizemo byakozwe na leta irondera ku agatwe kiwe yabivuze uko nyene byakozwe na leta ihari irondera agatwe kanje ndugaye twamugina aravuga ko ataruhara na rumwe yigeze abigira ko yabwiye Mikael nk'umunyamurenge ko hamwe bogerageza kumenya ukuri nyakuri kuri ibintu by'abanyamurenge bimenya batirengagije akavuga ko leta iriko iranakoresha canke yacibandanye ikoresha abanyamurenge kugira babandanye kwegeka ubwicanyi kuri agatongwasa nk'uwahoze arongwe Perpetu FNL akaba yaje kwishura avuga ati nduguye twamugina nimba hari umuperpetu FNL kijya gihe yafashe umwana w'abandi ku nguvu yishe umuntu yahohoteye umuntu yakoze ivyo bintu bibazwa ku gatwe kiwe ni responsabilité pénale uti rero we manzi ivyo bintu mugatumba ariko akoreshwa n'iyo leta niwe akwiye kubibazwa nizere ko mwishuwe kuri ico kibazo ndabasabe ndabinginge uhagarariye kino kiganiro iki kibazo ntimusubire kukizana tubandanye kuri kazoza ka politike mu Burundi mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhari bazindefite bariko barakumirwa mubandanye kuha ijambo abantu ariko twibwanya ko ikiganiro gisigaje abantu bapoze amakestion bihuta sinzi ko mu prefera yuko bose bapoze amakestion hanyuma honorable Gatongwasa ayanote hanyuma aca bishurira hamwe peut-être ko ari byo byoroshe kuko ndabona umwanya uriko uragenda turi harabura 30 minutes donc no turubahiriza leyisi ndabaciriyemwo ariko turubahiriza agenda y'umutumire wacu programme y'umutumire wacu ko yadusabye ikiganiro kirangura isaha 3 z'ijoro tukaba dusigaje nk'iminota 30 ndabasabe je uko mbona ndakwiye haracara ayandi menshi reka rero tugire gutya hatangure Edi Michel ngira ndakumanure kuko harabuza ama place kuduza abantu sivyo bamanure abamaze kubaza ariko Rey jewe si mbona ko ibibazo byo barizwa rimwe harabo havanga peut-être baraza kuyishurwa ahubwo jewe nosaba impande zibiri abafisi ibibazo bacagagure nk'umunota umwe babaje kubaza umutumire wacu nawe nyene tumwinginge tumusabe yuko yocagagura inyishu ibibazo zo bibajijwe kugira abashoboka bapoza question yishura bapoza question yishura ego okay good reka dutangure ku bakobwa kuko havuze abagabo gusa mumbabarire Ivete karibu ijambo ni kwawe Ivete mugure mikro ego murakoze kumpa ijambo ndagize mwiriwe na mwaramutse bivanye n'umwe wese ahari nongera ndabifuriza umwaka mwiza hama nifuza kubaza akabazo nkagirwa ko ntanga n'intererano akabazo nagomba kubaza umutwe donc iyi space mwatanze no munsi ivuga ngo kazoza ka politike mu Burundi kuba kagiye kubandanya gute mu gihe tubona ko Burundi bwa bose bwaraye bukumiriwe mu matora yimirije
inyishu baba batanze sinayumvise neza, nifuza kuronka inyishu itomoye kuri ico kibazo kuko ni ikibazo c'inkoramutima abarundi benshi muri kino gihe turiko turibaza twiyumvira duti mbega ejo bizogenda gute, politike igiye kubandanya gute, kuko Honorable Agatogwasa nk'abarundi dusanzwe tubemera kandi tubitezeko vyinshi, twifuza rero intumbero y'ingene runo rugamba rwa politike rugiye kubandanya kugira ngo tubone ejo uko bizogenda, kuko uno munsi abantu benshi baratubaza ati mbega ko muri 93 Minani yahagurutse akavuga ati abarundi bahagarare bwuma bakamenya ko hageze ko bigwanako, uno munsi abarundi bakora iki? Turazi ko kenshi mutwibutsa ko abarundi bonyene aribo bazotuma ibintu bihinduka muri iki gihugu cacu, aribo bafise kazoza mu maboko, no kuvuga rero muri ico gihe nabo bararindiriye kumva umuntu ashobora guhagarara akababwira ati rero hageze, kuko turavye ubuzima ingene buzimvye tukaraba amikoro y'abarundi ingene agenda asubira inyuma, turabona ko hageze ko abantu bahagarara bakigwana ku mugabo abantu bama bakeneye ubaja imbere. Murakoze. Hama ku ntererano yanje nagomba ndabasabe nk'abarongoye ikiganiro, mu gihe mwatanze intumbero y'ikiganiro hakaza umuntu azana ibibazo bidahuye n'iyo ntumbero, nibaza ko vyiza mikokoba kuyugara kuko ucumenga twagiye mu bindi bitari murakoze cyane ako kaciyemo Yvette Mucagagure. Murakoze rero ijambo ryari iryo, mugira umusi mwiza. Ego umutumire ivyo bibazo yavyishuye Yvette, ariko nibaza ko bikwiranye n'ukuntu habaye ikibazo c'uko muvuga ngo amajwi ntariko arasohoka neza y'umutumire, ariko nababwiye mu gutunganya ikiganiro ntitwigeze twiyumvira ikiganiro kizoca kuri space ya Twitter, ni iciyumviro caje ku munota wa nyuma tubonye ko kumbure bishoboka, ubundi bwo twatunganije ikiganiro mu bundi buryo, ariko twabonye ko umenga abanyagihugu bava bakumirwa mu vyo kubaza, duca ducimba kubicisha kuri Twitter. Mwihanganire amajwi mutako murayumva, ariko amajwi ariko arabikwa neza uno munsi canke ejo ikiganiro kizosohoka kiri bien enregistré, amajwi y'umutumire ameze neza. Kumbure umutumire sinawumwishurira mbwa yamaze kubicisha ko n'ubuyo bicisha ko gatoya, yari yavuze ati akazoza ka politike kari mu minwe y'abanyagihugu, nibo bakwiye kubona yuko bakwiye kwiganzura intwaro ya CNDD-FDD, bakanka ibi bintu byose biko birakorwa na CNDD-FDD byo kunyuruza wamaze kuvuga kigeze ko ari habi Yvette, byo byose yabigarutse ko mu nyisho yatanze ikibazo yakibajije umugabo peut-être twumahe imisogona 30 akababwira kuri ico kintu muvuze ngo cyo guhagarara bwuma ishobora kuvuga ngambo bire mu gatondo ibi bikoresha ngambo kibe ko twebwe kubaza imyaka 30 muri Israel kera wasoma bibina barabizi bivuga yuko tanga kimwe bisharomo umuntu wiwe yaratwaye imbara abanyagihugu banuzi kwiracyobe rero mugenzo ko bagiye gusoma reka nzobanza ndetse nabuze guhamagara amacirondera bo bari barukanye Victoria y'abahanga igati rero tinimba data abatubaza kazukura data ngiye kwiza icuro zingahanye cyangwa yo bavuga bati dufise uruhare urutwaye se kumwanze zawo umwana Israeli icikamo kabiri ubwami bwo burano n'ubwami bw'ibyo Burundi gucikamo kabiri ubwami nzo yuko hageze yuko abantu intwara na CNDD-FDD ikangira asa uyakenye nazoza k'igihugu none n'abagishinga bagitwara imyaka 40 yose cyose no gukora ngo bizoboneka cyane abantu rero ni ngo bakuze ni simbona yumva yuko ari ubundi byo kuri afise urubyaro sabonse ukuntu cyane ateze kuzobona cyaro zongera kumbona ingene yufata icwe kiwe kuri ha dambe mu myaka 20 byagoye ko byagoye imbona umuntu buri mu matora baherekeje abantu n'amatora uyu munsi umuntu agenda kwigandariza kugira ngo aho yoro twose bagatwara zikaja ukaja rwose n'ibitari umashanyarazi kugera heza uretse kuja kwiba bashaka gutwikira mubuza bari bo bose ni gusumba abanyamuntu n'ibindi byose n'ingazi byati. Murakoze Leyi, bo kurikirana ko mwabahaye ijambo babangutse harakurikira Friday, hagakurikira Inyankamugayo, hagakurikira Guillaume. Abo batatu mvuze ndabamenyereye ma space mucagagure. Merci. Friday wawe hakurikira Inyankamugayo. Ndatanze mwiriwe ndaramukije n'umushinga mateka Agatogwasa. Jewe
ndavuga nk'umunota umwe washaka. Mushinga ntahe burya muri 2020 abarundi bari berekanye ko babafise ku mutima kandi ko muri ubukiriro kuri bo. Rero turiko turaraba ibintu bigenda biba mpereye nko ku ntererano. Do system ihari imeze nk'imbeba igenda ry'umuntu yumviriza utikomye kabandanya. Cyane kuva muri 2015 biraboneka ko ibintu bagira barapima basanze atagikozwe bakabandanya mbere n'ibirushirije kuba bibi. Rero atagikozwe tiyumvira iki kizokorwa sotinda tugera igihe umuntu hana aherutse kubivuga bigisha abarundi batibwirizwa kwimwesha gutya canke kuvuga gutya canke gutambuka gutya. Akari nyuma karahinda turavye ibigenda biraba ko haraheze igihe le secrétaire général wa CNDD-FDD avuze yuko muri 2025 bitakunda ko muzoba muri kumuha amatora voilà que yabikoze nyene nkuko yari yabivuze bikaba ari ibintu bitangaje. None rero utubazo twanje nari mpereje ko ni tubiri. Ka mbere kubera ikiganya kubahwa mutigera muvugira abanywanyi banyu baba bariko baranyuruzwa. Ka kabiri kubera iki muri mu mwaka w'ibihumbi 2020 niho naritavye amatora aho nari mperereye n'ivyagenda biravugwa mu makuru. Kubera iki mwashimye kugarukiriza hafi urugamba rwo kurwanira intsinzi yanyu? Nuko murakoze. Tumire mu bigoko mwitura The Friday. Sinabyumvise ariko Ni The Friday akoresha konte ya Twitter yitwa The Friday. Friday Ego. Urezo bwiwe numvise Nazo ini kumbuga karanyagiriza ubwabo nandenganye ngo simvugira abacu banyuruzwa uburenga byo yombe bagerageza mugabo none ugira ngo nawe wovuga banyuruje bishe urahitwa ture none ngabo no kuraba bikirahe none baba banyuruza baba babizinanyemo nabo bwira ubwira leta abari barabikora Arabanyita utangatorero ikizaheri n'abanyuruje ku mutaga izuba riva arasemereye turasubira mugabo byabaye twagusitwa ba matusi n'abandi tuvuga twese turavuga n'abandi baravuga zanondeza ndetse yindi bose baravuga bagira abantu rero bararengana mugabo mu gihe intwaro idafise kumva yuko batuvuga bakavyumva kireka twibandandirize nyene nicyo gituma rero mvuga nti uyu munsi twese uwagore wese yoraba agashira ku rupiko akaya hanze iyi myaka 20 ibinshi ushima ko icyo bandanye yoheza akagenda tora yitwa ngo amatora uri igihugu cyabo abona ubukigeze n'imyitwarire y'abantu n'ukuri akora umwanya wiwe bajyanye icyo biha abantu se n'ibyo yemeye ko bishobora kubandanya ubwo ni kahise ikintu cyose kibera umwanya wacu kandi burya binga 20 ivyari binagoye kumbure abatubona bategeka bafise uruhara mu byabaye byose abakeneye urukundo bakarira ibindi bose ubu yuko ari ikibazo kiriviriano rero baragukanze kuva kera ibashaka uko baragukanze kuva kera nawe nurabere aho igihugu bakigejeje hanyuma umenye nawe rero uciye ko bimeze uko nanje nkora iki kugira ngo ibintu bihinduke asa cyo n'abarundi n'amamiliyoni y'abantu wese mu mitwe kora abantu bagiye hamwe bakiyumvira kure gasoma kumwe ibihari ubure bogera igihe bibona bati mu bigenza mucyo burya cyose bigatuda cyane nyakubahwa mutumire ukurikira abaze niba nihenze Ray yavuze ko ari nyangamugayo nyangamugayo Magilobo ego murakoze kuma ijambo sinzi ko munyumva turabumva neza nyangamugayo ego murakoze nagira mbanze ndabashimire mwe mwateguye kino kiganiro ndashimira cyane gose nyakubahwa umushinga amateka Agathon Rwasa yashoboye kwitaba kino kiganiro ni ibintu bidashika kenshi hari abanyapolitike bakunda kuza mugabo wewe twari tumunyotewe cyane gose kugira twumve duhe ico yumvira kuvyerekeye politike irikiraba mu Burundi jeco no musaba cambere gikomeye nk'inyangamugayo nukuri kwa Mungu azoza aritaba abanyagihugu bashaka kumubaza ibibazo bashaka kumanya ingene ibintu bigenda bizotuma batahura cane gose havugwa vyinshi kuri Rwasa Agathon mugabo benshi ugasanga nta nyishu bafise ivyo jeno bimusaba cane gose nshimitse yuko yoza arabonana
akaza mu maspace nk'aya canke akaraba ahandi hantu yoza arabonana n'abandi bantu n'abarundi n'abantu inyankamugabo twe tumuyoboka tukamenya ivyo yiyumvira. Nari mfise vyinshi mbaza, umwanya ni muto, mumbabarire. Ikibazo gusa jewe nagira ndamwibarize nuko dabo yotwemerera yuko azogaruka akazoza mu yindi space canke akatubwira ahandi hantu tuzoshobora kuza turaganirira nawe, yobakoze cane. Ikindi kibazo je namubaza ni kimwe, n'umuntu amaze imyaka myinshi muri politiki, avugwa ko ibintu vyinshi cane gose kandi vyinshi baba bariko baramubeshera, bagira iki, hari igihe ataronka umwanya kugira ngo yisigure canke abantu bamenye ukuri aho kuri. Je ikibazo canje nomubaza nti ikintu kimaze kumukora ku mutima bamubeshera canke bamuvuga ko nikiye muri politike mu myaka 40 amaze. Ikindi coba navuga ni ikintu naco coba kimaze kumunezereza mu myaka amaze muri politike nikihe. Murakoze muri kano kanya mu mpanya. Sinzi ko nocangira ko n'ikibazo cy'uwanje. Reka yishure umutumire yishure Nyankamugayo byoba vyiza kuruta. Abajije ibintu n'ivyiyumviro vyiwe ni vyiza, kuvuga ngo nitura abanyagihugu nibaza ko atari vyo. Kuko si bwa mbere kumva umuntu bagiye mu kiganiro kuri platform rwa mbere sikwici zabo kigo bwa mbere kandi n'abantu. Kabiri ukwemera ko nzogaruka cyangwa birakwa twese umwanya conditions zimeze neza, umwana handi ivyiyumviro n'ibintu bisanzwe. Ikibazo kintu nabuti maze kumbura kina ibyo bavuga kimaze kunezereza muri politike, ibyo bibazo no kuri biro none n'ibyo bavuga ntamenya ko bavuga kandi mu gihugu kirimo amaremenya ni ibintu bisanzwe. Mubera bavuga ni ingorane suse ntabiniya nuko Burundi bwacu politike rero abantu bavuga ko bari muri politike mugabo batari politike barimo ushika naho n'ubwende gihugu yaka uyu muntu n'umwirijwe abagwari sibazi. Rero mu by'ukuri ni ibintu biba biriko bibika binyereka neza nuko abantu benshi cyane baswaganya muri politike mugabo bari bishobora kuko politike ni ikintu kiriho kugira ngo uganye ubuzima bw'abantu, uganye ubuzima bw'abantu no gukintu kwiyumvira nyene babaza ngene mu bitanzura bamwenyesha. Iyo rero ari abantu baje aho bakunda nuko baguma bamuhera abantu b'amoko, bamuhera abantu y'intara, bamuhera abantu y'amadini cyane by'amano, ivyo bintu n'ukuri byanja mu mutima bikambabaza zibuziriza bashyira maze kubunezeza no bamuhanganye bakikana babikini ngo banditse mu accident cyose n'ibintu bigiye kuzi yuko umuntu umunsi we wageze igihe cyose nzoba ashobora gukora bigaragara uyu munsi cyane muri kazoza ibyo byaba byacu sinzoreka kugikora. Izo nizo gishurumba murakoze cyane. Nyankamugayo mugigwe ko Nyankamugayo yavuze hakurikira Guillaume Ntwari agasubira Kivuyitire na Dieu toujours hamwe na Muhire. Mushoboye kuba sharp mukanyarutsa byaba vyiza. Yes. Ucyambere ikibazo ngirambaze sindagitumbereza ku mushinga naye gatogwasa. Ndagitumbereza kuri King igihe Reino de yabaza wishuye. Mushinga naye gatogwasa yavuze ati ivyabaye mu Gatumba 2004 vyakozwe na leta yavuga leta y'ubu Guillaume Reino de murashobora kumufasha guhagarika Guillaume arambabira ntashafura tugume mu ntumbero y'ikiganiro muzoba mukoze. Oya inyishuye ngirambaze resume murambabarira Guillaume Dieu toujours mwakira ijambo. Murakoze cyane, mwakoze no kudutumira umutumire wacu Agatogwasa. Amaje ico nagomba kubaza sinavyinshi nta n'umunota bitwara. Umushinga ntaye Agatogwasa baramusezeraniye baravuze yuko igihugu kidatangwa kigwanirwa kandi baramusabye yuko ngo yoba umugenzi wa CNDD-FDD mugabo aravyanka. Je nagira ndambaze mbe none hamwe bizokwanka yuko ashobora gutsinda urubanza canke bakamushira mu runani, mbega nta wundi yoshigikira nawe akamushigikira hama akaja imbere kumbure akagira ico atoyemwo aya matora kugira ngo bibe nk'uko handi mu bihugu vyagiye biraba nka za Senegal barankiye Ousmane Sonko hama arashiraho uwundi mugenzi wiwe hama aratorwa kandi ubu bintu bimeze neza. Hama nkacambaza mbega igihe bitoba amatora akaba yabo bonyene bakihariza igihugu cose bizogenda gute? Tuzovugira hehe? Ivyo ategura iki caye ategekanya iki? Murakoze sindenza.
arashobora kwishura nyakubahwa hanyuma umwanya usa n'uwuheze. Duya tujuru karibu musubire mu kibazo utihuta umutumire abumve neza. Ndamusubiremo ikibazo? Yego munyarutse. Urakoze cyane. Je navuze nti mbega ko ubutungane ni bwanka bukanka kubutunganiriza bikanka vyose, mbega nta wundi yoshigikira kugira ngo azoje mu matora agende su forume nka kurya vyabaye muri za Senegal, akagenda kwizina ko bari base Ousmane Sonko mugarashiraho uwundi arabandanya hama aramushikira kandi vyagenze neza. Hama mbega nivyahebwa hakihariza urubuga CNDD-FDD hategekanywa iki kizokwikira ko ata mundi muntu azosubira kuronka nahavugira nica avuga na kimwe. Murakoze Sinore. Mutumire ngira mwumvise ibibazo. Bari mu mwanya n'ababwira ngo kugenda ngo hice n'ubwo. Hanyuma ntabwo none ubundi none yobaye kandi nakubwira yuko cyangwa mu babiri. Ntabwo ko hari ibi byinshi yose ibyo yakoze n'ingene ikora no kuze. Wese ushigikira nde murabo. Rero muri make igihe sentare nibaza ko izo kunyene nk'izo yabica gushiraho CNDD-FDD ishaka nibaza yuko azoba hari ijambo rizoba rihari CNDD-FDD yokine hari navuze nibo bafise umutima kazoza cyacu yoha CNDD-FDD nayo bari CNDD-FDD yo nyuma yigubira muhira hanyuma ibandanya umbure niba byose bakwiye kwicibara twubushanga twose turi CNDD-FDD murabona yuko hasi amazi agakena nayo tutayakura mu gihugu byo kugitunganya byase kubandanya gusama byose urabona yuko nta na kimwe kandi no kuvuga ngo hariho icyizere n'abaje nabo bakajyaho bagakoreshwa ngo imbona kazoza uwo babaza ati mbega niyo mwita imbona kazoza yabiye 2025 wapu byaraho cyo mubona none ikintu ko kigira umushinga kigira intambwe zibiri ushobora kugira intambwe cyane none nibature yuko cyukuri kize yuko bamuzi bashobora kuganya imbere muri icyo kikorwa n'icyawe cyose cya CNDD-FDD ubundi kitabiro nawe azotarane ibintu byoye CNDD-FDD nayo nyene irimo ko nabo nyene n'abarundi yarabagoye ntibemere ko byabagoye bicaranye n'abandi igihugu gishayo. Murakoze nyakubahwa mutumire ku masaha mwaduhaye asa yageze isaa 3 zo mu Burundi zakwiye ariko sinzi bibavuye ko mushobora kuba kutwongera iyindi minota nka 30 bivanye nuko aha tubona abanyagihugu ari benshi ko barabaza bibava ko mu rwego rw'ubusha turashobora kubandanya guha ijambo abanyagihugu mu kabishu. Urakoze mbura bari kubadukurikirana barumva ko umutumire yatubwiye ko bidakunda ko tubandanya bivanye na programme yindi yiwe muradukundira turangiriza ikiganiro hano kumbure nkuko igihe urashaka kumveza akando kamwe gusa simbaza na kantu nshaka kuvuga. Ego masekonda 30 umutumire tumusezera agenda. None twe twasabye ijambo ntimwari twimye twingaho hejuru. No muri mugabukana ibintu by'abanyamurenge twavuze ko bidakwiye kuza kubera turashaka gutunganya kumbure inyuma y'ikiganiro indi space ego nkundira ikiganiro tugegaruke kumbure nkuko bamwe babisabye n'umutumire yabyumvise ejo canke yejo tumukeneye arashobora kutwitaba n'umutumire tumenyeye ko akunda kwitaba cyane ibiganiro bitandukanye abo bitakunze kubabaza muri no mwanya mwihangane urumva ko umutumire afise indi programme yaduhaye gushika 3 z'ijoro. Ikiganiro kimaze amasaha 2 cyari gihagaze kuri kazoza ka politike mu Burundi na kazoza ka umushinga amateka agatongwasa mu gihe byamaze kugaragara ko nk'umwe azwi nk'abari muri kwisonga ry'abatavuga muri kwisonga ry'abatavuga rumwe na leta CNDD-FDD yamaze gukumirwa ibibazo bitandukanye yavyishuye. Tumushimire nyakubahwa umushinga amateka agatongwasa turagushimiye cyane ko nabitavye kino kiganiro hama turangiza tubasaba ko nejo canke yejo tubituye mushobora kuza kubandanya kuyaga n'abarundi bifuza kubabaza canke gutereza. Murakoze cyane.
kugira ibihe vyiza n'umwaka mwiza muhire wo 2025 mu muryango wanyu babere umwaka mwiza w'imigisha muri vyose. Ndangize rero sawa murakoze cane ndangize nshimira abari ngahanye mwitavye kino kiyago ndabashimire ababajije abatereye namaze gusaba imbabazi ku bataronse akanya ko kubaza ariko mwumvise ko umutumire amaze kutwemera ko ejo canke hirya y'ejo bashobora kugaruka muri kino kiyago tukabandana tuyaga mwese rero ndabipfurize kugira ibihe vyiza aho muherereye mu miryango yanyu mu mico itandukanye y'ibihugu mu mico itandukanye y'iyi si mugira ibihe vyiza murakoze Leyi na Mugisha kandi seconde garse ushaka kugara ikiganiro ntacyo kingi ushaka kugara ikiganiro nta kibazo hanyuma nimba hatunganywa yindi space nkuko twabivuze irashaka gutunganya mu nyuma mugabo iyi tukayugara nta kibazo kubera ko ntitwaguma twivugana kandi umutumire yamaze kugenda arakaja kumushikiriza ego jewe urumva ndashimye ko amateka gwaseje kwicura ku bibazo by'abantu umwanya wabaye muto cyane amasaha 2 abantu ntibashoboye kuronka umwanya wo kubaza ibibazo byabo si bose baronse umwanya wo kubaza yego twipfuze ko azoshobora gutama ko bizoshobora gusohoka neza ikibiriraho yego nivyo sino nkuko Daniel avuze dushaka twabandanya ku yindi space ndumva nivyo yego mwaje kubandanya yindi space ariko nabasavye babaza bari ngahanye tubasanga ikiyago abandi barayitangura ndaza kuza guparticipa ariko sinza gukorwa ego naje ngo mafatirwe mugabo murashobora kuyungurura nkaza ndumviriza nkora ivyo ndiko ndakora namaze gusaba imbabazi zidasanzwe abantu muri ngahanye mwumvise amajwi y'umutumire ariko aragenda nabi vyavuye namaze kubabwira gutegura kino kiganiro twagiteguye mu bundi buryo butanga umutekano kwa ari wese ariko mu nyuma twaciye tubona ko abari ngahanye nabo bamenyeye kubaza